mu gisata c'indero. Murabona yuko nyenicubahiro ibyo yifuza ko muri 2040 twaba turi igihugu cyifashe, niyo twabandanya n'ibi bikorwa turiko turakorera hano, ejo tukabisanga ku wundi mutumba, imitumba yose ikaronka amagorofa abana bigamo. Murumva yuko muri ico gisata tuzoba turiko turatera imbere by'ukuri. Abanyakanyosha turiko turigisha imbonakazo zanye n'icubahiro, avuga ati nimukore, mugwize umwimbu, mugwize ibikorwa, mugwize amasaha kugira ngo umwe wese mu urugo ku rundi dushobore kwiteza imbere. Hanyuma nitwagirira imbura ingo zegeranye ziteye imbere, ingo zegeranye zigaba zikigaburira, ibisata vyegeranye vyigaba bikigaburira, tuzosange twarateye imbere. Muri Kanyosha nibaza yuko indongozi ngaha mwosubira mukigisha, kuko abaje hano by'ukuri nabonye ko bataje ku gikorwa rusange. Hariho irindi jambo ryabazanye kumbure sindi turiko turavuga, kuko sinababonye ku gikorwa. Iyo nyigisho rero mwaronse nibaza yuko atari bajana mu mbonakazo z'iterambere. Twagomba tubasabe nejo bundi indongozi nizabahamagarira ibikorwa, si ibikorwa vyazo, ni ibikorwa bijanye n'iterambere rusange. Amashuri n'iterambere rusange, kuko rituma ishuri ryubatse neza, rituma abana bacu biga neza, ibibondo vyiga bikamenya. None wewe udakora igikorwa rusange, ahantu uzorungika umwana kwiga, uzomurungika mu ishuri mu nzi wawe? Tuvugana ukuri, nimumbarire ukuntu dushobora kuza tuvuye ku birometero 30 tukabatanga ku gikorwa rusange kw'ishure musomesha ko abana banyu. Izo nyigisho rero nizijanye n'iz'uburongozi. Nukuvuga ko hano muri Kanyosha hashobora kuba abadakurikira inyigisho z'uburongozi, kuko ntushobora kuza ku gikorwa mugende uhoze nibuye uterura kugira ngo wegereze aho abandi bariko babumbira abana bawe, aho abana bawe basanzwe biga. Iterambere no gusiganwa, nimwumva hakurya muri komine Mutambu bariko baratera imbere, bariko barubaka amagorofa, bariko barubaka amabarabara, muzotangura kuvuga ko leta itazanye binabiriye. Leta izotuzanira ibivuye mu maboko yacu. Ikori niryo rizotuma leta iduha n'ibi byose. Aya mabati tuzana, aya masima tuzana ava mu ikori ry'abene gihugu. Rero leta nayo idusaba amaboko kugira ngo dushobore gutera imbere vuba bwangu. Nahanura, ndavuga simvura, ndifuza ko ejo nejo bundi indongozi zisubire kubararikira igikorwa rusange mu kwitaba, kandi mukazinduka mukagikorana ubwira bwinshi, kuko igikorwa rusange gisigaraho ni mwebwe musigara muracumbukiramwo, kuko ahishuri murunguka, ivuriro mwamwungutse, ibarabara mwamwungutse. Si leta rero igaruka ngo yunguke abandi bavuye ahandi. Iterambere ni mwebwe ubwa mbere na mbere. Manure ko mwokwitaba ibikorwa indongozi zibararikira, kandi mukavyitabana umutima ubikunze, kuko inyungu ni ku mwene gihugu wese aba ari aho ico gikorwa kiriko kirabera. Murakoze.